Yesu ashimwe. Dusangire aya majambo dusanga mu cete gira kabiri Paulo yandikiye abikorinto igice umurongo w'10. Umubabaro wo mu buryo bw'Imana utera kwihana kuticuzwa kuzana agakiza, ariko umubabaro wo mu buryo bw'isi utera urupfu. Dusangire ijambo rivuga ngo umubabaro uzana agakiza n'umubabaro utera urupfu. Ndafise uburorero rero bw'abantu bagize umubabaro ubazanira agakiza n'abagize umubabaro ubazanira urupfu. Uwa mbere ni Petero. Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe aravuga ngo muri iri joro ibyanje bihava bibatsitaza, kuko handitse ngo nzokubita umwungere intama zisanzare. Petero aramubwira ati jewe naho bose bo kwihakana jewe sindimwo. Ariko Yesu aramwishura ati Petero, inkuga itarabikuhava unyihakana gatatu. Ibi rero Petero byaramushikiye mu gihe batwaye Yesu ku muherezi mukuru. Petero yaragerageje kumukurikira, barengana warenguka ashikarira aho inshoreke ziri, baramubaza inshuro zitatu zose ati Petero, na wewe wari kumwe na Yesu, n'imvugo yawe irakuranga. Ariko Petero arabihakana. Ku nshuro ya gatatu rero inkoko ikirabika. Imaze kubika, Petero acarabyibuka amajambo Yesu yamubwiye, araturikisha ararira. Umubabaro Petero yagize, kwicuza yagize, kwamuteye kwihana. Bigaragarira ukuntu Petero ataciye apfa ngo ave mu gikorwa c'Imana, ariko yabandanije akorera Imana. Tukabandanya dusoma ibikomeye n'ibihambaye Imana yakoresheje Petero mu butumwa bwiza tugenda dusoma. Hariho rero na Dawidi. Ayo majambo tuyasoma mu gitabo kigira kabiri ca Samuel mu gice ca 12, aho Dawidi yasambanije muka Uriya, bigatako na Uriya akamwica kugira ngo anyegeze icyaha. Ariko ntibyakunze ko kinyegezwa, kuko umukozi w'Imana Natani yaraje aramuburira, abivuga mu migani amubwira ko yakoze icyaha. Dawidi amaze kwitahura ku murongo wa 13 aravuga ngo nacumuye kuhoraho, aricuza mu mutima ku bw'icyaha yakoze. Biragaragara ko yicujije yihana icyaha. Ku gakebe kavuga ngo uhoraho amuharira ibyaha byiwe. Na Dawidi rero yagize umubabaro wo mu buryo bw'Imana umutera kwihana, hanyuma bimuzanira gukira. Hariho rero uwagize umubabaro wo mu buryo bw'isi bimutera urupfu, ni Yuda. Yuda niwe yagurishije Yesu, amugurisha amafeza 30. Hanyuma Yesu baramufata. Yuda rero akimugurisha, usomye amajambo y'Imana urabona ko Yuda yibaza yuko bidashobora gukunda ko Yesu bamufata, kubera ko mbure yamwizera, yabona ari umuntu akora ibitangaza, yabona ari umuntu w'inkomezi imisi bari baragendanye, yaramuzi, yabona atawo mufata. Hanyuma abona baramufashe, baramukubise, bagiye kumubamba. Yuda aricuza mu mutima, aravuga ngo nagurishije utagira igicumuro. Arababara cyane, afata za ntete z'ifeza agenda kuziterera ba bakuru b'ishengero bari bazimuhaye. Ariko Yuda inyuma zahacaja kwiyahura. Ibi biragaragaza ko Yuda ukwicuza kwiwe mu mutima kutabaye uko kwihana ibyaha, kuko yaciye aja kwiyahura apfana ibyaha. Rero nshuti yanje, nawe ndiko ndakubwira aya majambo, ushobora kuba hari icyaha wakoze. Ndakwingenza ugira umubabaro wo mu buryo bw'Imana ugutera kwihana. Ni wihane, ugira umubabaro uguteza kwicuza icyaha wakoze, bikuzanira ubugingo, bikuzanire gukira. Ariko umubabaro wo mu buryo bw'isi utera urupfu. Niwo uyu mubabaro Yuda yagize, ntukabe kuri wewe. Ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma 6:23 w'ingero y'icyaha n'urupfu. Iyo ukomantaje umutima ukagira umubabaro wo mu buryo bw'isi, urumva ugumana icyaha. Icyaha nacyo ingero yaco n'urupfu. Ariko ingabire y'Imana ku muntu wese yicujije mu mutima akihana n'ubugingo budashira. Nshuti yanje, wamugira umubabaro mu mutima wawe wo mu buryo bw'Imana ugutera kwihana biticuzwa, bikuzanira agakiza. Imana ibahezagire.